S'il vous plaît, un résumé, parce que là, soyez brèves, mesdames. On n'a pas de timing. Hein. Ah oui. Mwiriwe, nitwa Dusabe Merveille, nkaba umwigeme afise nimero ya gatatu muri Miss Ngoma 2020. Nkaba mfise projet yiwanje, ishingiro ry'iwanje ari ukurima ibizinu. Gituma natoye iyo shingiro nuko mu gihugu cacu harabayeho amatongo yaraze, harabayeho itituka ry'isi, harabayeho uguhonya ibidukikije, hakaba n'ibikoko bigahunga kubera ibidukikije byahonye. Ico nashaka gushikako nugurwanya iryo tituka ry'isi, hama nkashikana n'abagore cyane cyane abigeme n'abagore kuri ubunye abagore nta access nini bafise ku matongo. Urashobora kuvanga indimi ntacu kugira binyaruke. Mon objectif global est la lutte contre la dégradation des sols. Murakoze cyane, tunyarukije hamwe uwagira Imana cyangwa ijuru ikagenda neza, ibyo bizino byawe bikaba byinshi ntibishobore kuribwa, aho abashobora gusumira hafi yawe uvuga aho kugereye utegekanye iki kugira ngo umwimbu wawe ushobore gusohoka ntibukugirire? Mu gihe votre production ibaye nyinshi mutegekanye iki kugira ngo ntiyononekare inguzanyo zifuza? Murakoze. Hariho uburyo bwinshi bwo gukonserva amashampinyo, ibizinu barabyiga cyane, hari n'amasosiyete abikora. Ndifuza yuko twoca dukorana n'ayo masosiyete yandi, hama tukabikonserva, hama tugashobora kubivimporta mu bindi bihugu bibaye, exporta mu bindi bihugu bibaye. Sunny side.